Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje na bene data muri ngaha. Kuri jewe ni ihigwe rikomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku nteguro yayo, umugambi wayo uwanye n'iki gihe cya nyuma. Nicyo gituma ngomba gusoma muri Yohana mutagatifu ikigabane c'indwi kuva ku murongo wa 14 ukabandanya. Aho haratubwira hati, ya minsi mikuru igeze hagati, Yesu aduga mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati, mbega uyu yakuye ubwenge hehe atigishijwe? Maze Yesu arabishura. Yesu arabishura ati, izi nyigisho zanje si zanje, ni iz'uwantumye. Nihaba hari ugomba gukora ivy'uwo akunda, azomenya izi nyigisho ko zavuye ku Mana canke ko mbivuga mvyigeneye. Uvuga ivyo yigeneye aba yironderera icubahiro, ariko urondera icubahiro c'uwamutumye niwe w'ukuri, kandi nta kugabitanya kuba kuri muri we. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo kandi ikatwemerera no kuritahura. Ikigwa cacu muri uyu mwanya ni umugisha wo gukora ivyo Imana igomba. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Umuntu wese ashika kuri uyu mubumbe w'isi kugira ngo akore ivyo Imana igomba, ariko si umuntu wese akora ivyo Imana igomba, kandi si umuntu wese azi ivyo Imana igomba. Bikenerwa yuko umuntu amenya ivyo Imana igomba, ari vyo bivugwa mu ijambo ryayo ryo muri buri gihe no muri buri kiringo kinini. Uvuye mu gihe uja mu kindi, uvuye no mu kiringo uja mu kindi. Imana yararungitse kuri uyu mubumbe w'isi ibiremwa abantu. Yararungitse abana bayo kuri uyu mubumbe w'isi kugira ngo babe ngaha ku isi, bahabe bakora ivyo Imana igomba. Mu isengesho Yesu yigishije abigishwa biwe igihe bo bashaka yuko Yesu yobigisha ingene basenga. Kimwe mu bintu Yesu yigishije abigishwa biwe, yabigishije gusaba yuko ivyo Imana igomba vyoba ku isi nk'uko biba no mw'ijuru. Ati, ivyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mw'ijuru. Ivyo Imana igomba bitegerezwa gukogwa mu vyaremwe vyose, atari kuri uyu mubumbe w'isi gusa, ahubwo mu vyaremwe vyose, atari mw'ijuru gusa, ahubwo mu vyo yaremye vyose ngaha ku isi, hagati mu biremwa abantu. Rero Imana yirungitse ku isi umwana wayo, ni kubera iki? Ni ukugira ngo akore ivyo Imana igomba mu gihe no mu kiringo aba abayemwo. Rero nimwitegereze Yesu yariko arigisha akiza abagwayi, kandi yariko
arigisha abantu inzira y'Imana. Abantu bamwe bamwe baravuga bati, mbega uyu yakuye ubwenge hehe kandi atigishijwe? Ni ukuvuga yuko atari umurongozi w'idini, yari yagiye mu iseminari cyangwa mu ishuri ry'iby'iyobokamana cyangwa muri kaminuza kugira ngo yige abe umukozi w'Imana, kugira ngo aronke impamyabushobozi yiwe ya teolojiya. Ahubwo yari umusore w'umubaji w'i Nazareti, ari we yari ko arigisha ijambo ry'Imana, kandi yari ko arakora iby'Imana igomba, ariko arashyitsa umugambi w'Imana, umugambi Imana yari ifise muri we. Kandi umugambi w'Imana wari uje uri muri Yesu, wari umugambi w'ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa Mesiya, ukuza k'umwami wa Isirayeli aje ari mu mubiri w'umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Aho hari marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, yabaye umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, yari Emanueli. Mbega none yazanywe n'iki? Yari yazanywe no gukora ivyo Data wo mu ijuru agomba, kugira ngo gutyo ashitse igikorwa cy'ubucunguzi. Aricyo cyabaye igice cyasozereye ukuza kwa mbere kwa Kristo: gukiza abagwaye, kwirukana abadayimoni, kugwiza imitsima n'amafi. N'ivyo bintu byose by'ibitangaza Yesu yakoze, ibyo ni byiza cyane, ariko icy'ingirakamaro cyane icyari cyazanye Yesu kwari kugira ngo apfire ku musaraba i Karuvariyo, hanyuma azuke aduge mu ijuru, gutyo yicare ku ntebe y'Imana. Kandi Yesu ibyo bintu byose yari abizi. We yari azi igituma yari ari ku isi, kandi buri mwana w'Imana ategerezwa kumenya igituma yaje kuri iyi si. Yesu Kristo yari azi ko yaje ku iherezo ry'ikiringo cy'ibyagezwe, aho ikiringo gishasha cyabisikanira n'ikiringo cy'ibyagezwe. Ikiringo kinini cy'ubuntu cyari ko kirasobekerana n'ikiringo cy'ibyagezwe, kandi intumwa y'ikiringo cy'ubuntu yari Yesu Kristo umukiza wacu. Yari ahari afise ubutumwa bw'ikiringo, kuko Imana ifise gusa intumwa indwi z'ibiringo. Mu bavugishwa n'Imana benshi ab'Imana ifise, aribo bazwi banditswe biciye muri kahise ka Bibiliya, muri abo bose abakuru bakuru ni indwi, n'abavugishwa n'Imana ndwi b'ibiringo, kuko Imana ifise ibiringo binini indwi. Ikiringo cya mbere ni ikiringo cyo kudaharugwa kw'icyaha, kandi intumwa yacyo y'icyo kiringo yabaye umuvugishwa Adamu. Abo bavugishwa bazi bafise integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe. Rero bo baba bafise impwemu ya teofaniya yo mu bundi buringanire, n'abamarayika bakora ni impwemu zikora. Mbega muribuka Samweli? Ni umuvugishwa akomeye w'Imana, kandi yabaye umucamanza wa nyuma w'ihanga ry'Abaheburayo. Mu gihe cy'abacamanza, uwaganza Isirayeli, mwoba muzi uwo yari we? Yari Imana. Kandi biciye mu bacamanza, muri bo Samusoni nawe yabaye umwe muri bo, na Gideyoni nawe, na Yehu, na Samweli ari we yabaye uwa nyuma, kandi yabaye n'umuvugishwa. Yari umuvugishwa n'Imana w'umucamanza. Biciye muri abo bantu, biciye muri abo bacamanza, Imana yariko yariganje ihanga ry'Abaheburayo. Mbega none mwoba muzi ubwo buryo bw'iyo nganji uko bwitwa? Ni intwaro y'Imana. Icyo nicyo gituma mu nganji y'imyaka 1000 uburyo ingene Imana izoba iriko irakora, izoba iriko irakora biciye mu kuba ifise abacamanza. Ku ihanga ry'Abaheburayo Imana irafise abigishwa, kuko Kristo yarabasezeraniye ko bazokwicara ku ntebe 12 bagacira imanza imiryango 12 ya Isirayeli.
uko kandi niko bimeze no ku banyamahanga, kuko Kristo arafise intumwa indwi hagati mu ishengero ryiwe ryo mu banyamahanga. Hanyuma naho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka arafise intumwa y'ikiringo kinini, ariyo ntumwa ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Rero nimurabe mu kigabane cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 mu byahishuwe, haratwigisha yuko hashyizweho intebe, gutyo bazicara ko abaronse ububasha bwo guca imanza. Kandi vyanditswe biratubwira yuko abacunguwe, reka turabe ingene habivuga ngaha, kuko iyi ni intwaro y'Imana iba yamaze kwimikwa. Iyo nganji y'imyaka 1000 ni intwaro, n'inganji iri mu intwaro y'Imana. Kigabane cya 20 umurongo wa 4 ukabandanya mu byahishuwe, Sekibi amaze kubohwa agashigwa agaterwa ikuzimu ku iherezo ry'akababaro gakomeye, hanyuma haca haza inganji y'imyaka 1000. Ibyahishuwe 24, mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyaco, kandi ntibemeye gushyirwa ikimenyetso cyaco mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Kandi bazoba bami, bazoba n'abacamanza, kandi bazoba n'abaherezi vyongeye. Kandi ibi bintu bitatu bizoba biri no muri Yesu Kristo nawe, kuko we ni umwami w'abami akaba n'ubuganza baganza. Kandi we vyongeye ni umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Kandi we vyongeye ni umucamanza w'ibintu vyose. We ni umucamanza w'isi yose. Kandi murabona ivyo Kristo ari vyose, natwe turi ivyo nyene, kuko turabaraganwa nawe. Rero turashobora kubona iyi nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, aho intebe y'ubwami ya Dawidi izoba yagarukanywe, kandi aho Kristo azohicara, kuko we ni samuragwa w'iyo ntebe y'ubwami, kandi we azokwicarana n'uwunesha ku ntebe yiwe, nk'uko bivugwa mu byahishuriwe Yohana kigabane cya 3 umurongo wa 21. Hati uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Mw'ubwo buryo nyene uko Yesu Kristo yicaye mu ijuru ku ntebe y'Imana mu kibanza cy'ahera cyane cyo mu ngoro yo mu ijuru, turabona ko Yesu Kristo azokwicara kunesha ku ntebe yiwe yo ku isi, ariyo ntebe y'ubwami ya Dawidi. Kandi nk'umwana wa Dawidi, we araragwa intebe y'ubwami ya Dawidi. Aho rero azokwicarana na Kristo unesha. No mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo, kubera ko ari ingoro yo mu buryo bw'impwemu, kandi rikaba ari ubwami bw'Imana, turafise ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera, hamwe n'ikibanza cy'ahera cyane. Kandi mu kibanza cy'ahera cyane niho hari intebe y'Imana ku isanduku y'isezerano, kandi intebe y'Imana n'umutemere wo guhongererako. Rero murabona mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hazoba hari isanduku y'isezerano, Kristo ijambo, mu kibanza cy'ahera cyane. Kandi aho Kristo azoba agaragariye ku ntebe yiwe muntu,
iyo azoba afise, aho azoba hari Kristo, ijambo ryabaye umubiri, ryambaye umubiri ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Rero mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo tuzoba dufise intebe muntu ya Kristo, kandi uyu ni wazokwicarana na Kristo mu ntebe yiwe ifadika hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Mbega mwabonye vyose ingene vyoroshe biciye bugufi, nk'uko igihe Yesu Kristo yaza ku isi, nk'uko we yabaye ingoro muntu y'Imana akaba n'intebe muntu y'Imana, kandi icyo nicyo cyabaye ikibanza Imana yabayemo mu mwuzuro wayo wose mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi ari mu iyo ntebe muntu, Data wo mu ijuru yaravugisha ihanga ry'Abaheburayo. Nicyo gituma we yashobora kuvuga ati amajambo mvuga sindayavuga ndayigeneye. Yari Data yaba muri we, niwe yamwereka ibintu we yategerezwa kuvuga, kandi we ntiyavuga ibyo yigeneye yigombeye, ariko yavuga ibihwanye n'ibyo wamutumye agomba. Ari we yashyira muri we amajambo Yesu yategerezwa kuvuga. Nicyo gituma we yavuga ati amajambo mvuga sayanje, n'aya Data n'ayo wantumye. Mu gisomwa mu cyanditswe twabonye mu ntango, we aravuga ati inyigisho zanje si izanje n'izo wantumye. Rero turashobora kubona yuko we atavuga ibyo yigeneye yigombeye. We arabivuga ngaha ati nihaba hari ugomba gukora ivyo Imana ikunda, azomenya izi nyigisho ko zavuye ku Mana canke ko mbivuga mvyigeneye. Yesu rero ntiyavuga ibyo yigeneye yigombeye, we yavuga amajambo Data yashira mu kanwa kiwe. Nimwitegereze ngaha mu kigabane cya 14 muri Yohana mutagatifu haratubwira ku murongo wa 6 kabandanya, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo aramubwira ati mugenzi, twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye Data. None uvuga ute ngo twereke so? Murabona ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza k'umwana w'Imana, yaje kugira ngo ahishure Data. Data yari mu mwana wiwe, kwari uguhishura kwa Data kuriko kuza biciye mu mwana wiwe. Ku munsi w'iherezo turafise isezerano ryo guhishura kwa Yesu Kristo, kandi uguhishura kwa Yesu Kristo kuza kuri mu mumarayika ntumwa wiwe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Ninde yaje arimwo uguhishura kwa Yesu Kristo? Kuza biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo, nk'uko uguhishura kwa Data kwaje biciye muri Yesu. Rero nk'uko Yesu yariko arahishura Data, kandi ibikorwa vya Data
ryari ijambo rya data n'iryo Yesu yavuga, kandi ibikorwa vya data n'ivyo Yesu yakora. Ku munsi w'iherezo, ibikorwa n'ijambo umumarayika wa Yesu Kristo azovuga bizoba ari ibikorwa vya Yesu Kristo, kandi rizoba ari ijambo rya Yesu Kristo ku bantu b'Imana. Rero reka turabe ngaha. Yesu arabwira Filipo ati, ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Ibikorwa vyari ibikorwa vya data biciye muri Yesu, kandi amajambo Yesu yavuga yari amajambo ya data, ariko yumvikana biciye muri Yesu. Yari data ariko aravuga biciye mu mwana wiwe, biciye muri Yesu. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo, Yesu Kristo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 4 ku murongo wa mbere, akoresheje ijwi ry'inzamba aravuga ati, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ni Yesu ariko aravuga. Mbega none ni gute atuvugisha ku munsi w'iherezo akatumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba? Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 umurongo wa 6 haravuga ingene ivyo bigenda. Arambarira hatayo n'amajambo yo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Mbega yatumye nde? Yatumye umumarayika wiwe. Kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niwe Yesu Kristo azoba yihishije kandi yihishuye ku munsi w'iherezo, ariko aratubwira ibintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi ariko arakora ibikorwa we yasezeranye gukorera ku munsi w'iherezo. Iryo ni ryo banga ryo guhishura kwa Yesu Kristo yo ku munsi w'iherezo. Iryo ni banga riri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Hari igituma Yohana yashatse kumusenga mu vyahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 6 kugeza ku 10, no mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 umurongo wa 6 kugeza ku 10. Ni kubera ko yabonye Yesu Kristo yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aramenyekanisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Icyo nicyo gituma tubona mu ncuro zimwe zimwe Yesu Kristo ariko avuga yivuga wenyene. Mu zindi ncuro naho tubona umumarayika ari we ariko aravuga, ariko ni Yesu Kristo marayika w'isezerano aba ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Uguhishura kwa Yesu Kristo kwaje kuri Yohana kuzanywe na Yesu Kristo muri mpwemu yera. Yesu Kristo azanye uko guhishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aho yari yihishije kandi ahihishuriye Kristo muri mpwemu yera. Uguhishura kwa data kwabereye muri Yesu umwana wiwe. Uguhishura kwa Yesu Kristo kw'ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, nako uko guhishura kuza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Icyo nicyo gituma aza ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. We niwe yahishuriye Yohana intumwa. Iki gitabo cyose cy'ivyahishuriwe Yohana aricyo gitabo cyanditswe mu buryo bw'ibimenyetso, ariko buri kimwe muri ivyo bimenyetso, muri ivyo bigereranyo kirafise insiguro. Rero ku munsi w'iherezo Yesu Kristo ararungika umumarayika ntumwa wiwe hagati mu ishengero ryiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Uyu mumarayika ntumwa ku munsi w'iherezo
azoba ari mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi we aza mu izina ry'uwamutumye, mu izina ry'umwami Yesu Kristo, kandi aza ariko aravuga amajambo ya Yesu Kristo, kandi aza ariko arahishura Yesu Kristo, kandi aza ariko arakora ibikorwa by'uwamutumye. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Rero reka turabe icyo tubwirwa ku rupapuro reka turabe ni mu kigabane c'icumi muri Yohana mutagatifu. Reka turabe ikintu ngaho. Umurongo wa 32 ukabandanya muri Yohana mutagatifu, mu kigabane c'icumi muri Yohana, umurongo wa 32. Yesu arababwira ati, naberetse ibikorwa vyiza vyinshi bivuye kuri Data. Ikibatuma muntera amabuye muri ivyo bikorwa ni ikihe? Murabona ibikorwa Yesu yakora byari ibikorwa vya Data, ari byo Data yari yarasezeranye gukorera muri ico gihe, ariko yategezwa ko afise icyitwikirizo cy'umubiri, umuvugishwa uwakorera mu ivyo bikorwa, kandi uwo muntu yari umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Abayuda baramwishura bati, ntituguterera amabuye, bati ntitugutera amabuye kuba igikorwa cyiza, ariko nuko warogose, kuko wewe uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabishura ati, mbega ntihanditswe mu vyagezwe vyanyu ngo navuze nti muri Imana? None ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryanditseko, kandi vyanditswe. None ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashitseko, kandi vyanditswe ntibishobora guhinduka. Murabona aha bari karavuga abavugishwa, abo yise Imana, kuko ijambo ry'Imana ryaje kuri bo. Bo babaye ijambo ry'Imana ryo mu gihe babayemwo. Rero mu uwo mwanya ijambo mu mwuzuro waryo wose ryari muri Yesu w'i Nazareti, yari Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Yari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, jambo wahoranye n'Imana, akaba yari Imana, yambaye umubiri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, yabaye umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, marayika w'uhoraho wahoranye n'Imana, akaba yari iyo Mana yonyene ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya, ariyo mu nyuma yihaye umubiri w'inyama witwa Yesu, iba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero Yesu ngaho arabandanya avuga ati, mwebwe mubwira mute uwo Data yejeje akamutuma mu isi ngo urarogose, kuko navuze nti ndi umwana w'Imana? Kubera ko mvuze nti ndi umwana w'Imana, icyo nicyo gituma mwebwe muvuze ko ndiko ndarogota. Nimwitegereze ibibandanya bivugwa ngaha, atasangwa ntakora ibikorwa vya Data ntimunyemere.
ariko ninabikora naho jewe mutanyemera, mupfe kwemera ibikorwa kugira ngo mumenye mutahure yuko data ari muri jewe nanje nkaba muri data, kugira ngo bamenye iryo banga ryo kugaragara kwa data agaragariye mu mwana wiwe muri Yesu, kuko ibikorwa vya data vyasezeranywe ko bikorerwa muri ico gihe vyari ko birakogwa n'umuntu yitwa Yesu, ariwe yari arimwo Imana mu mwuzuro wayo wose igaragaye. Rero turashobora kubona ko urugamba rwabaye urugamba rukomeye kuri Yesu, ariko we yararonse intsinzi. Byongeye no mu kigabane c'umunani umurongo wa 56 kugeza kwa 58 turabona ko Yesu avuga ati, Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira bati, wewe ube utaramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati, nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka, atarabaho, jewe namye ndiho. Rero turashobora kubona ingene Yesu atubwira yuko Aburahamu aba ku isi. Yesu we yari asanzwe ariho, ariko umubiri wiwe wavukiye i Betelehemu y'i Yudaya, ariko umubiri wiwe wa Teofaniya wo wari usanzwe uhari. Ari mu mubiri wiwe wa Teofaniya yari yeretse Aburahamu, amwiyereka nka Melikisedeki. Hanyuma ku munsi buca i Sodoma na Gomora harandugwa, Imana yaramwiyeretse nka Elohimu iri kumwe n'abamarayika bayo bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, kandi barasangiye na Aburahamu. Imana yahindutse nk'umuntu aboneka imbere ya Aburahamu n'abamarayika bakuru nabo nyene, kandi iryo nibanga ariryo ku munsi w'iherezo rizohinduka ukuri, rizogaragarira hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ivyo vyabaye ishusho n'urugero vyashushanije ibizoba biriko birabera muri iki gihe ca nyuma, imbere yuko harandugwa hakugwaho ubwami bw'abanyamahanga, imbere yuko hakugwaho ubwami bwa Antikristo. Rero turashobora kubona amashusho n'ingero ibigereranyo hariya mu isezerano rya kera. Ivyanditswe muri Daniyeli kigabane cya 12 bitubwira yuko azohaguruka Mikayeli, umugabisha akomeye ahagarariye ubwoko bw'Abaheburayo. Mbega none ivyo bisigura iki? Ninde yabivuze? Vyavuzwe mu marayika mukuru Gaburiyeli abibwira Daniyeli. Ni mwitegeze ngene mu marayika mukuru Gaburiyeli avuga uwundi mu marayika mukuru nyene, akavuga mu marayika mukuru Mikayeli. Ikindi gihe naho nyene yarabwiye umuvugishwa Daniyeli yuko isengesho rya Daniyeli ko ryumviswe mu ijuru, kandi amubwira ko ico arico gituma we Gaburiyeli, ko arico gituma yarungitswe. Ariko yari yategerejwe guteba iminsi 21 kubera ko yari aragwana urugamba, yari mu ntambara, ariko aragwana na segaba w'igihugu kimwe. Kandi umumarayika mukuru Mikayeli yaraje kumufasha kumutabara. Gaburiyeli aravuga ati, nta numwe yantabaye yamfashije atari Mikayeli umugabisha wanyu. Revera William Branham atubwira yuko umumarayika mukuru Gaburiyeli ko yatangaje ukuza kwa mbere kwa Kristo. Yaratangaje ukuza kwa mbere kwa Kristo, abibwira inkumi Mariya, kandi vyongeye yarabibwiye n'abungere muri iryo joro aho Yesu yavukiye. Abo bari mu gahinga
kandi umumarayika mukuru gaburiyeli ari kumwe n'ingabo zo mu ijuru, ari kumwe na korale yo mu ijuru, baje bariko bararirimba baha ikaze Yesu Kristo, umwami yari yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Kuko iyo umwami avutse harabaho indirimbo, kandi biremwa abantu batamuririmbiye, Imana irarungika umumarayika mukuru akaza azananye n'ingabo zo mu ijuru, bakaza bavuye mu ijuru, bakaza bakaririmba muri uko kuvuka k'uwo mwami. Rero turashobora kubona umumarayika mukuru gaburiyeli, we yaratangaje ukuza kwa mbere kwa Kristo. Uwo ni umumarayika mukuru w'ishengero ry'Abaheburayo, ariko kandi byongeye we ararungikwa no ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Reka turabe ku rupapuro rwa 33 mu gitabo cy'imirongo, paragarafe y'amajana 282. Iyo ni paragarafe iri mu butumwa bwiswe ngo ukwemera kwa Mariya. Ni ubutumwa bwavuzwe mu mwaka w'1960, buvugirwa muri Phoenix, Arizona. Nimurabe icyo avuga ngaha. Aho hari hahagaze umumarayika Gaburiyeli w'inkomezi, we n'intumwa ku Bayuda. Mwibuke, Gaburiyeli yaratangaje ukuza kwa mbere kwa Kristo. Umumarayika Gaburiyeli azotangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aha turahafise ibanga ryo mu bwami bw'Imana, ari ryo banga rihishurwa muri iki gihe cya nyuma, kandi iryo banga rigaragarira muri iki gihe cya nyuma. Reka turabe ibindi bikeya ngaha ku rupapuro rwa 17. Reka turabe icyo hatubwira ngaha. Akarongo k'ijana na 200. Reka turabe icyo kibanza aho kiri ngaha. Urupapuro akarongo k'ijana na 30 haravuga hati, uwo uhoraho akomeye Imana. Mwoba muzi ibyo yavuze? We yarigoroye gusa, yakira uturemangingo atwuzuza ikiganza, yakiriye umuco mukeyi, umuco wo mu isanzure, hama uwo muco arawusanzaza nk'uko arawurekura, uragenda, haca habaho umubiri, awinjiramwo, biba birakwiye. Ibyo byabaye igihe yiyereka Aburahamu. Aho niho Imana yiremeye umubiri, ngaho irawiremera. Ariko nimwitegereze, mbega mu nyuma haciye habiki? Yaravuze ati, ingo ngaha Gaburiyeli. Yahamagaye uwo mumarayika mukuru Gaburiyeli. Imana no kuvuga yamuremeye uwundi mubiri, nawe aragenda. Imana yamuremeye uwundi mubiri, murabona? Hama ati, ingo ngaha Mikayeli, no kuvuga umumarayika mukuru Mikayeli, umumarayika w'iburyo bwayo. Uwo mumarayika mukuza humvikanye ngo hu, no kuvuga ko Imana yari iremeye umubiri umumarayika mukuru Mikayeli, nawe nyene iramubwira iti, n'umubiri wawe yinjira muri wo. Aho rero baciye bagendagenda biyereka Aburahamu. Aburahamu babonye yikubise imbere y'umwe wo muri bo, aramubwira ati, mwami wanje
yakubise ibifukamiro imbere ya Elohimu. Aburahamu yamwise Elohimu. Rero iri ni banga. Hariya harashyizweho ikigereranyo, ishusho n'urugero by'ivyo ku munsi w'iherezo, kuko ku munsi w'iherezo hazoba hari ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu bugaragariye ku isi, kandi bari mu ijuru bazoba bariko barakora. Elohimu, Gaburiyeli na Mikayeli, murabona bari mu bundi buringanire, ariko bazoba bariko barakorera hagati mu ishengero bwa mbere, hanyuma naho bakorere hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi aha turamufise yagendeye Aburahamu, umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe. Nimurabe ugushushanyiririzwa mu ishengero rya Yesu Kristo, ugushushanywa kw'abamarayika Gaburiyeli na Mikayeli, n'ubukozi bw'ibiti vy'imyelayo bibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. Rero turashobora kubona ko hariho ibanga rikomeye ngaho, ariko ibyo byose biri mu mugambi w'Imana. Rero bizoshigikirwa n'Imana, kandi abamarayika bakuru b'Imana n'ingabo zabo zo mu ijuru bazoba bariko baragwanira uyu mugambi w'Imana wose, uw'Imana ifise wo muri iki gihe cya nyuma, ku bw'ineza y'ishengero ryayo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, no ku bw'ineza y'ihanga ry'Abaheburayo. Rero turashobora kubona iri banga gatoya gusa. Mwibuke yuko ibibera mu ijuru byose hanyuma ku isi birongera bikabera hagati mu biremwa abantu. Rero turashobora kubona yuko mu gihe cya nyuma ko umumarayika mukuru Mikayeli azohaguruka, nk'uko biri mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 12 no muri Daniyeli ikigabane 12 naho nyene. Mu byahishuwe byo mu isezerano rya kera turahafise umumarayika mukuru Mikayeli mu kigabane cya 12, kandi byongeye turafise umumarayika mukuru Mikayeli mu byahishuwe byo mu isezerano rishasha mu kigabane cya 12 nyene. Rero azoba hari ku bw'ineza y'ihanga ry'Abaheburayo. Rero ngaha hariho ibanga rikomeye cyane, ariryo banga mu mwanya kanaka nzobamenyesha, niyo hagera umwanya kugira ngo ndaribamenyeshe. Rero turashobora kubona yuko turiko turaba mu gihe aho abamarayika bakuru b'Imana bari kuzoba bariko barakora cyane, bariko barakora ku bw'ineza y'umugambi w'Imana, ku bw'ineza y'ishengero rya Yesu Kristo, no ku bw'ineza y'ihanga ry'Abaheburayo. Turashobora kubona rero yuko hariho imigisha ikomeye cyane iva mu ijuru kuri twebwe twese. Hariho umugisha ukomeye kuri abo bose bakora iby'Imana igomba, abakira ijambo ry'Imana rihwanye n'umwanya igihe bemerewe kubamwo, kandi abo bagashigwa mu gihe bemerewe kubamwo, bagaheza bagakorera Kristo mu gihe baba bemerewe kubamwo, kandi bakaguma bashikamye bariko barakorera Kristo, bamukorera bafise urukundo rw'Imana, bariko barakora mu gikorwa ciwe iminsi yose y'ubuzima bwabo, kandi bariko barakira ijambo ry'iwe rihishuwe ryo mu gihe babayemo. Ijambo ry'iwe rihishuwe ku bana b'Imana n'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bwa buri mwana w'Imana, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Muri iki gihe cya nyuma, ijambo tuzoba turiko turaronka twakira turiko turarirya ni ijambo rya Kristo,
nuko rero icyo ni icyamwa cyo ku giti cy'ubugingo kugira ngo tubeho ibihe bidashira. Nitwaguma turi bazima kugeza abapfiriye muri Kristo bazutse, tuzohindugwa. Kandi gutyo rero tuzoronka umugisha wo kuronka umubiri mushasha tutarinze kubona urupfu. Rero nta n'umwe azoturirira, kuko buri gihe nimwitegereze, iyo umuntu aje muri iyi si aza ariko ararira, abavyeyi biwe nabo batwenga, abo mu muryango wiwe bariko baratwenga. Hanyuma iyo umuntu agiye, agenda anezerewe. Nimba yarakorera Kristo, agenda ariko aratwenga anezerewe, abo mu muryango wiwe nabo bagasigara bararira. Bivugwa yuko uwutwenga ubwa nyuma ari we atwenga neza, kandi uwugenda yarakoreye Kristo niwe atwenga ubwa nyuma. Ubwa mbere abo mu muryango wiwe baba baratwenze, nawe yaje ariko ararira, ariko mu nyuma uwo yari yaje ariko ararira, ako kana urwo ruhinja, hanyuma mu nyuma agenda ariko aratwenga, agenda atwenga agiye muri paradizo kuko yakorera Imana. Ariko bo mu muryango wiwe basigara bababaye barira, naho baba bazi yuko agiye muri paradizo. Ni kubera ko ugusezerana birababaza. Ariko Pawulo mutagatifu aratubwira ko twokwirugwa n'amajambo we atubwira, yuko tutobabara nk'ababandi badafise ivyizigiro, uko twizeye ko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera ko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Ni ukuvuga ngo abizera bose bagiye, kandi Imana izobazana bari mu mibiri ihoraho, imibiri hawe ubwiza, natwe bariho turi bazima izoduhindura. Rero gutyo turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uhari ku muntu wese akora iby'Imana igomba, mu gihe aba yemerewe kubamwo. Ni ingirakamaro cyane kuba tuzi yuko twaje kuri uyu mubumbe w'isi kugira ngo dukore iby'Imana igomba. Kandi mu yandi majambo, dukenera kumva ijwi ryayo, tugashyirwa mu mubiri wayo w'ibanga w'abizera, ariryo shengero ryayo, mu mwanya uhwanye n'igihe cyacu, kugira ngo gutyo tubeho turiko turakora ivy'Imana yacu igomba. Aho hari umugisha ku kiremwa muntu cyose. Umugisha uri mu gukora ivy'Imana igomba mu gihe umuntu aba yemerewe kubamwo. Gutyo rero umuntu aba azi intumbero, ihangiro ryatumye abaye kuri uyu mubumbe w'isi. Hariho abantu baba kuri uyu mubumbe w'isi batazi intumbero, batazi ihangiro, intumbero yatumye baza kuri uyu mubumbe w'isi. Rero abo bantu babaho ubuzima butagira ihangiro, butagira intumbero, kuko ugukora, ukuryama n'ukurya, ivyo bikorwa n'umuntu wese, mbere n'ibikoko navyo birabikora. Nuko rero ihangiro, intumbero y'ikiremwa muntu si iyo. Intumbero, ihangiro ry'ikiremwa muntu no gukora ivy'Imana igomba, kugira ngo umuntu azabane n'Imana ibihe bidashira mu bwami bw'Imana. Turakenera kumenya ivy'Imana igomba mu gihe tuba twemerewe kubamwo, kugira ngo gutyo tugire umugisha wo gukora ivy'Imana igomba. Ni umugisha ukomeye cyane gukora ivy'Imana igomba, kandi nihigwe gukora ivy'Imana igomba. Nimuraba umwanditsi wa Zaburi Dawidi, ari umwami, yari umwami w'Imana.
aratubwira mu mazaburi, aratubwira ikintu ngirakamaro cyane. Turabe zaburi ya 40 umurongo w'indwi kugeza ku w'umunani. Aratubwira ati, mpera ko ndavuga nehe ndaje mu muzingo w'igitabo, niko vyanditswe kuri jewe, mpimbawe no gukora ivyo ugomba Mana yanje. Mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje. Gukora ivy'Imana igomba vyaranezereye umwami Dawidi, kandi ngaha yari karavugishwa ahanura. Kandi mu mwami Dawidi hariko harishushanyiriza Mesiya, n'ivyo Mesiya yari kuzoshitsa mu kuza kwiwe. Kandi ivyagezwe vy'Imana vyari biri mu mutima wa Dawidi, kandi ivyagezwe vy'Imana vyarabaye mu mutima wa Yesu Kristo. Aravuga ati, namamaje ubutumwa bwiza bwo kugororoka mu ishengero ryinshi. Sinzobuza iminwa yanje uhoraho, urabizi. Ubu naho dusome muri zaburi y'143. Ico umwami Dawidi atubwira ngaha muri iyi zaburi. Reka turabe zaburi y'143 umurongo w'10. Aravuga ati, unyigishe gukora ivyo ugomba, kuko ari wewe Mana yanje. Mpwemu wawe mwiza andongore mu nzira irashe. Uhoraho ungire muzima kubw'izina ryawe. Ukure umutima wanje mu vyago kubwo kugororoka kwawe. Aha turashobora kubona yuko umwanditsi wa zaburi ko asaba Imana ko yomwigisha gukora ivyo igomba. Rero uva mu gihe uja mu kindi, biciye mu ijambo ryatanzwe muri buri gihe rigahabwa intumwa yo muri buri gihe, haraza inyigisho zije ku bantu z'ivy'Imana igomba, kugira ngo bose bashobore gukora ivy'Imana igomba, Imana umuremyi w'amajuru n'isi. Turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uri mu gukora ivy'Imana igomba. Dusome muri zaburi ya 89 umurongo wa 20, kugira ngo turabe ico hatubwira ngaho. Nabonye Dawidi umusavye wanje, namurobanuje amavuta yanje yera. Umurongo uzi imbere y'uwo haratubwira hati, ca gihe wabaririye abakunzi bawe nko mu nzozi, uti natabaye umunyenkomezi, nashize hejuru uwatoranijwe mu bantu. Umurongo wa 21 nawo uratubwira uti, ikiganza canje kizokwama kibana nawe, ukuboko kwanje kuzomuha inkomezi. Umwansi wiwe ntazomuza ko giturumbuka, kandi umunyakibi ntazomuhahaza.
nanjye nzojanjagurira abagwanizi biwe imbere yiwe. nanjye nzojanjagurira abagwanizi biwe imbere yiwe. Imana izojanjagurira imbere yiwe abagwanizi biwe, nsinde hasi abamwanka. Rero nimwitegereze ingene Imana itabara ikingira umusigwa wayo. Dawidi yarasizwe n'Imana bishushanya Kristo, kandi byashushanya na buri mumarayika ntumwa, kandi ibyo byashushanya n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Rero turashobora kubona yuko Dawidi yari umutima w'umuntu ameze nk'uko Imana igomba, kandi uwo niwe muntu yatoranijwe n'Imana kugira ngo abe umwami ku ihanga ry'Abaheburayo. Igihanga ry'Abaheburayo basaba umwami. Dawidi yari akiri umwana, yari akiri umuyabaga, kandi barahawe umwami ameze nk'uko abantu bifuza. ariko igihe Imana yashaka guha umwami abantu, Imana yabahaye umuntu ameze nk'uko umutima w'Imana ugomba, kandi uwo yabaye umwami Dawidi. we yabaye umwana w'umunani wa Isayi. Rero nimurabe, turafise abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'Abaheburayo mu vyagezwe. Uw'indwi yabaye Yohana Umubatiza, integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. hanyuma naho haca haza uw'umunani, Yesu Kristo, ari we yashushanijwe muri Dawidi. aho rero haje hari data ahishuriwe mu mwana wiwe, ahishuriwe muri samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi. hanyuma haca haza ibihendwi by'ishengero, kandi haza abamarayika ntumwa ndwi, kandi uw'indwi yabaye Revera William Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. hama naho haza Kristo, marayika w'isezerano. Yesu Kristo agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, mu mumarayika ntumwa w'umunani, ari we mumarayika ntumwa w'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. nk'uko Yesu yabaye intumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, akaba n'intumwa y'ikiringo gishasha, ubu naho umumarayika w'umwami Yesu Kristo ararungikwa nk'umwana agira umunani. abana ntumwa indwi n'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi. ubu naho haboneka uwundi mwana, umwana agira umunani, intumwa igira umunani. ariko iyo ni intumwa y'ikiringo, intumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. kandi gutyo nk'uko data yamuhaye kwicara ku ntebe yiwe mu ijuru akabiha Yesu, hanyuma ivyanditswe bikavuga yuko Yesu ari samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi. Yesu nawe rero intumwa yiwe igira umunani, ariyo ntumwa yashushanijwe nayo nyene muri Dawidi, ariyo izoba intumwa imeze nk'uko umutima wa Yesu Kristo ugomba. ivyanditswe bivuga biti, uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje. ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 21. ivyo vyanditswe bizoshikirizwa muri uyo mumarayika ntumwa, iyo ntumwa igira umunani, ariyo ari intumwa y'ikiringo kinini, kandi azoba intumwa imeze nk'uko Kristo agomba, nk'uko Dawidi nawe yabaye uko nyene. rero muri Dawidi hishushanyirije Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere, kandi aho harishushanyiriza no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi harishushanyiriza ukugaragara kwa Kristo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. icyo nicyo gituma ivyanditswe bivuga yuko Imana izohagurutsa Dawidi, bivuga yuko ihanga ry'Abaheburayo bazorondera Dawidi umwami wabo. rero murabona ivyo bizoshikirizwa muri iki gihe cya nyuma.
igihe Kristo azofasa intebe y'ubwami ya Dawidi akicarana n'uwunesha, akicarana n'umumarayika n'umwe wiwe. Kandi aho hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu nganji y'imyaka 1000 tuzoba dufise Dawidi, tuzoba dufise Kristo n'umumarayika n'umwe wiwe aganje ihanga ry'Abaheburayo, aganje n'ayandi mahanga yose. Kandi natwe twese tuzoba turi kumwe na Kristo n'umumarayika n'umwe wiwe, turi kumwe n'abamarayika n'umwe ndwi b'ibihendwi muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Kuko kuri twebwe wabaye umugisha ukomeye cyane, umugisha wo gukora ivy'Imana igomba. Tumaze kuba dufise umugisha wo gukora ivy'Imana igomba mu gihe twemerewe kubamwo, nk'uko bo mu bihe byarenganye nabo bakoze ivy'Imana igomba mu gihe bemerewe kubamwo, bunze ubumwe n'intumwa zo mu bihe byabo. Natwe kandi twagenewe kwakira umugisha w'Imana, turiko turakora ivy'Imana igomba mu gihe cyacu, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami. Umugisha wo gukora ivy'Imana igomba. Mbega murabona ko hariho umugisha ukomeye cyane, ukomeye cyane, n'umugisha gukora ivy'Imana igomba. Kandi uwunkorera azoba aho nzoba ndi, niko Yesu Kristo avuga. Aho nzoba ndi, umukozi wanje niho azoba. Rero tuzoba turi kumwe na Kristo mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi tuzoba turi kumwe na Kristo mu nganji y'imyaka 1000 naho nyene tubane nawe n'ibihe bidashira, kuko dufise umugisha wo gukora ivy'Imana igomba. Kuri jewe ryari ihigwe kubashingira intahe y'umugisha wo gukora ivy'Imana igomba. Imana ibahezagire, kandi Imana ibarinde bazigame mwese, kandi mubandanye muriko murakora ivy'Imana igomba, mubandanye mugumane n'umugisha wo gukora ivy'Imana igomba. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze, kandi mwese mugira ijoro ryiza. Umenga twese twaryohewe cyane n'indirimbo y'abana, indirimbo ivuga iti ndafise umutima wo kwizera. Kandi byongeye twaryohewe cyane n'indirimbo ivuga iti imbabazi ziwe n'imbabazi zihoraho kuri inde, kuri twebwe twese. Kandi aho hari umugisha kuri twebwe wo gukora ivyo agomba, kuko turafise amaso yo kubona igikorwa cy'iwe uyu munsi, turafise amatwi yo kumva ijwi ry'iwe, turafise n'umutima wo kwizera isezerano ry'iwe ribaye ukuri.